bana uno muri byo kabisa yakoze ko numva numva amena yarakuvuze ntabwo ntigeze umwima support ugisha ukuri tubimubaze tubimubaze ko muhaye support bana je nta support natanze uko nta noti nari mfise ariko gusa ahantu yavuze avuga ngo nta musirikare atinya kugira gute kugira iki atinya kurwana jeshi ni jeshi bigine namara bikubwiye nti buri gihe jewe imbere yuko mvuga ikintu baza koza nkashimira abantu b'umutekano kuko bigi hajya n'Imana iyo itagira wa marayika mukuru wa wundi nyene bayambaya haga shetani ga ntiyari kumanuka urumva shetani ntiyari kumanuka nico gituma ubona ko uno muririmbyi nawe nyene atibagiye kuvuga ngo reka shiremwo iryo zina ry'umusirikare ati nta musirikare atinya kugira gute nta musirikare atinya kugwana ati hari igihe uzoshaka kumfasha ariko je ntakibibona naripfiriye bana hano ariko ndetse akabazo nakubaje akabazo kamwe ino ndirimbo ni my story ivuga story yiwe yo mu muziki wavuga ati imiziki iri mu rwanko kugira gufashe bisaba yuko utanga akantu kandi ugiye ushike kubisa gutanga igitambo ariko none nagerageje ugiye bwose wakumufasha ubunye irege twira kuri eri podcast ariko ashkwana mumesha ko mugenzi wacu ndamubwira ibisanzwe Patrick Pajon yo nkuru amubwira ati wowe nakusavye ufasha wa kumfasha ubu nikwiye kumfasha ngo mbona byihutse erega bigi wowe navyaguriye erega bigi jewe kera nkiririmba nkiri umuririmbyi ivyo byarambaye urazi yuko bigi hinge urazi yuko bigi jewe ndi umuntu ba mbere basohoye CD ndayikuye muri Tanzania irimo indirimbo ariko barambwira ngo CD ico kintu cy'umuzingi hano ntigikora urabyumva bica bimfata umwanya munini wo gusubira kandi kuzunguruka kuja kurondera mushenge shangani amplis ikasete ndayitwaye kuri radio nyene bakibambwira ngo iyo ndirimbo ngo siyo ariko urumva ingene ushobora kumbwira yuko indirimbo yakozwe na Nikamamba muri Tanzania ico gihe umbwire ngo sindirimba nabiyava imbo aririmbye nabi you never know gaswake mutumire wacu nico gitu tumwakira nico gitu mabigi nuko gusikurancanga wikaza kwa jitu ukwage kwepa yuko je nimye support wama support umuririmbyi ni note arabizi je ndi DJ ndi man just ifuka miririmbyi rero jaje support rero uvuga wenyine ariko hayi kivodo abandi bayikuye ni bad Dinoji abayibiyo ni bad Dinoji mukayaza kwakira microphone urashobora kubitangura umunyene ugacuza hano mukayagira microphone akibazo twagiye mutumire wacu nawe sundi Kid Ngabirano karibu cyane bro meze neza meze neza cyane gose ndashima Yesu n'abantu bake basigaye avuga neza kayavuga yitonda bagasigaye avuga asha nunteze rubanda iyi note yabonetse yuza ubeze neza cyo usanga we umuntu wese avuga ati na fresh sana je ndashima kwe all right ariko bigi harakanavuze arashima Yesu n'abantu bake abo benshi bagize iki bro man ntiboba benshi niba abandi bake Imana icamwo kugira je nkomeze kubaho kugira je nkomeze guheza yo kubera Imana ntiyoshika kuri tere ngo iraje Kid tora aya anye koruku wapi ahubwo Imana ica mu bantu like naje shima Imana nabo bantu bakeye wow urumva abo benshi sivyo ntibikora ntibaze bakobeshi iryo shyamba rirakomeye ndaza kurishira kuri stati yanjye kuko ndavyumva shima Yesu n'abantu bake gusa nakare benshi bagwiza umurongo ego wow bashimira kivoda arimo ngirana turi kumwe na legend mwenye na wenye tumikaze nibaze kameze nawe meze neza musaza byakabereye sipfu bajaho goza ko vyogenda uko nyene wizaye umeze neza ariko urashima nari genda fuka miri ninja Emilio Sengsa soka turi kumwe n'abantu babiri ni Lino G cyangwa Kid Ngabirano ariko umwe ni mukuru ndi mutoyi mvuze ni mukuru mutoyi umwe ni mukuru muri Wema Entertainment uyundi nawe ni novuga ni mutoyi ariko bose ni bamwe n'abana bamwe ariko mengo namahasa ahubwo by the way ko bavukiye rimwe twamenye umunsi umwe bose jewe ko biri kose nubwo waje kutubwira indirimbo ya Kid Ngabirano bose ni abantu bamwe bose mpamvu twakira rimwe kivodo ariko bigi nta mukuru abura mukuru we reka genda bipange Dinoji ni mukuru wa Kid Ngabirano muri Wema Entertainment ariko kandi duhindukiye kandi ku myaka urabona ko uyu akuze kurusha uyu wapi
ariko Ivyo rero wose ubibona umwaka n'umwe dusumba amatariki ayiho ndamurusha Jenny lo 12 woni lo 30 mwese mu ba July rero ego rino jinivyo nibyo okay birakaze ngo arico biziko rero Jumengo sinavyemeye kuri cyo umwe lo 12 undi lo 30 sinavyemeye cyane alright jemere kuri rino jire mbere yuko twakira mutoyi ko mwavyivugiye rino ji hani twavugana mugabo tuvuza kubibanda cyane ku ndirimbo ya Kid Ngabirano nubwo biruko n'ibikorwa vya birahada zogwa kindi gihe tubwikorwa vyiwawe indirimbo ya Kid Ngabirano nasohotse muri Wema Entertainment nkayakire gute nka team yose muri rusange unombuso uvuga nka manager kuko uri mukuru uri mukuru actually Kid afite indirimbo nyinshi cyane zikoze ziheze twararavye twaricaye hamwe turavuga ati hatanguriye reka soke ubwa mbere indirimbo twari twize ko cyane novuga muri nyinshi zari zihari niyo twahisemo ko tangira gusohoka niyo mwabonye utagusohoka gushika ino saha afite indirimbo nyinshi ziheze n'amavideo mugabo iyo niyo yatanguye gusohoka imbere Kivodo akinsha kumfashe gatowe muga sinzi ngara kidaza gucishwa na wenyene Kid naje kitubwira video yakozwe na uyu yitwa gute Golden what yitwa Bright God kuko video yakozwe na n'uyu unye video zitakozwe n'abantu bamwe mwese wowe gukora ama video aturakoze video yiwawe nibaze ko kira kintu gifise step like jewe kuri Bright it's okay yakoze video nziza kandi narayikunze nawe ni sawa ikunze video ni nziza man ntuye kuyireba ariko urayiraba alright jere shaka mushe muri mood neza nk'indirimbo fresh ndayize mice tunayiyanza hama ushitubya story no ndirimbo ningene byaje gusha kwandika ino ndirimbo byagenze est true story cyayimeze good no ntabwo ari true story kuri jewe mugani story y'umugenzi wanje like ko je nandika indirimbo ndibaze ku bagenzi ku bintu mbona ibintu bya misi yose like shobora kuraba movie nkayikuramwe indirimbo none inspiration yaje uko onye ndayibonye ku mugenzi like ambwira ngo sheri wanje namukoreye amakosa ibintu nk'ivyo but kumupfukamira mbona umengo noba legend mugabo ndambwira ati bro listen to your heart first joki namubwiye umviriza umutima wawe like kuko hari abahungu benshi kubwira ati sheri I'm so sorry for everything like wabona yuko ari ikindi kintu nyene gikomeye okay uburi kuraha amahoro umutima kuko urukundo n'ikindi kintu don't play with love ati kiraza gukinisha urukundo ariko none kubera iki indirimbo nkuko wavuze yuko kumbure wibanda cyane ku bijanye n'abagenzi ariko kandi ukibanda ku bijanye n'iby'urukundo ntayandi masije ubona uhava unakora kugira abene gihugu bandanye baronka ivyumviro vyawe byiza by'akanovera amasije ni menshi kandi cyane mugabo kira kintu ni step like hazogera umunsi turirimbe sije z'ubuzima n'ibindi bintu but ndabona kuri beginning like kuntango yiwanje nshobora kuririmba urukundo cyane ko nibwo ruyoboye isi atari urukundo ntiwobaho utankunda nyine udakunda sheri wawe udakunda mama papa nibwo urukundo ruri ensemble en général majambo make ndirimba urukundo ko nibwo abantu babayemwo muri make reka mvuga ati iyo nindi ngabirano ega niko witwa mugabo nindi ngabirano kuko ngo udafise urukundo byose ni futi shaka kugira amafaranga ngana iki ariko ata rukundo ufite muba umeze kujya kwimodoka iri kwiramanuka itagira ifire nyabwira Imana kumbure untwere gatoyi uno musi baratubwira yuko gukurikira amategeko kenshi bikunda kugora abantu ariko urashaka kumenya wewe ubigenza gute kugira ugumufadikanya cyane n'amategeko ya Wema Entertainment ubigenza gute kugira kumbure n'undi muntu azokwinjira cyangwa undi muntu yifuza kuja handi hantu amenye ingene azovyifatamo first of all shaka kuvuga yuko icyambere ni respect kubaha ni cyambere kwicisha bugufi ni cyakabiri kandi ni nayo nzira nziza yo gushikana ku ntsinzi kuko urashobora kuba uri mukuri mu kintu runaka like mugabo udashizemo ubwitonzi n'indero ugasanga wowe uri kuboneka nabi imbere y'abantu so everything I do shira respect imbere ndubaha alright jenda gusubiza inyuma gatoyi yavuze cya Wema bacuvuga ari mu kirundi ati ukora hasi ukibutsibuye umuntu jakoze hasi unyibutsibuye ko riba iyo murakoze haco yuko ucomeye kwiga amabi yaba iyo batanya amabuye kivodo wewe
utayamwise cyo bikugora anyway amabuye je nayateye eh ndiko nja kurondera imyembe ahantu bita kwa muzungu shamba aho mu cibitoki. Alright, indirimbo irasohotse ariko muri wema imbe kuja muri wema hari indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye nyinshi hafi 9 canke 10 zinashika wanashaka. Zozo bigimeze gute? Zozo zige gusohoka canke ufite programme ya gute nazo canke wema mwaravuganye ko wasaza ufite izindi ndirimbo imbe ko ugira musi y'amasezerano? Ego arabizi arazizi zimwe muri zo arazizi izindi ntazaramenya indirimbo nyinshi like zose ni calendrier zisohoka ku mwanya kubera ego narazikote mbwa ntibimbuza kwandika izindi ndakora izindi nandika izindi nyinshi ijoro namanwa ngo manandika so indirimbo ndayisohoye like ndumviriza muzo mfise nkumviriza shash na recordinze tugahita mwe dusohora ya gusa zose zizosohoka naziya za kera zose zizosohoka zose ntabwo ari kera cyane mvuze kera like before utaja muri wema ego zose zizosohoka kubera ni gwanje yanzo zigaragaza. Alright, thank you. Uragiye muri wema urashitse yagize amasezerano wasinye biyagiye kumugaragara turabibonye twese nk'ugiye nk'umuririmbyi wawe my statements ariko harabaye gap gatoyi uzigaza gusora indirimbo uteba gato habaye ikigisha guteba uno mwanya wose indirimbo itarasohoka ho ikwasohotse inyuma yi nanyo zoteba kunye canke ubujuje wonyibutsa nateje igihe kingana gute muri wema wasinyahize almost 3 canke amezi 3 amezi abiri n'imisi abiri ni menshi burya ya abiri n'imisi hejuru hafi 3 by the way ahubwo kuko ndibuka gihe hari igitambo ku mutwenzi ca ndimbati ya hari mu kwa gatandatu ya mu kwa gatanu ubu resa 3 ye 3 arimwo mugabo actually like mwibuke yuko nkisinya muri wema grand frère yarasohoye indirimbo yitwa Legend Remix twadufise time yo kwipushinga kwanza before yuko jewe imbere ko naje nkora iwanje so kira kintu kiri kuri liste kandi ndabizeze yuko ntazoteba gusora iyindi ushobora gukora ibishoboka byose kugira iyindi sohoke vuba bivuga yuko mu gusora indirimbo murahana amatuwa si gusora gusa nk'umuririmbyi artiste nk'umuririmbyi ubwiwe ko Rwanda rwiwiwe n'amatuwa muhana turahana mugabo hari gihe bangumwe ko